biramaze gushika ukaja kuri Facebook ugasanga kuri konti yawe ya Facebook canke page yawe ya Facebook hariho abantu bagiye bapostinga ibintu by'ibiterasoni canke ibindi bipost atari wowe bipostinze, ugasanga kuri konti yawe cyane cyane bikunda kuba ku makonti Facebook, ugasanga hariko ibintu nyine bidasobanutse, hari abantu usanga bashize ku bintu by'ibiterasoni, ibintu nyine udashaka utazi n'ukuntu biba byabaye posted, kuvuga ngo konti yanje ngo hari abantu basigaye bayipostinga ku ibintu nk'akarorero rabe tunje muri Facebook nk'ibisanzwe. Nk'uyu muntu yitwa Vianney Irankunda, ugiye kuraba nk'iyi post iyi niwe yayipostinze, mugabo wagenda kuraba ino munsi nk'iki urabona ko atari we yagipostinze, iki osi niki kintu urabona ko atari cyo yapostinze, si we yagipostinze, niki urabona ko atari we yagipostinze, sivyo? Iki cyose urabona ko atari we yagipostinze, murabibona ibi byose. So rero ibyo biva kuri setting uba utagiye gufunga. So rero icyo usabwa rero nuko ukora subscribe ngaha muri YouTube, ngaha winjiye muri YouTube, hanyuma uze wandike muri search, hanyuma habona wandikemwo Naason Star TV wayibona ku kiduga ngiyo ngaha searchinga fitora, hanyuma uze ukore subscribe ngaha cyangwa winjiremo ngaha uze ukore subscribe ngaha kugira ngo uze nka tutorial nkaya technique unabona ngaha ziriyo nyinshi, tutorials ngizi ngaha ziruzuye. Okay, hanyuma uce wongera usearchinge kandi urondere channel yitwa Kuri Films. Okay, uko iyi vuba bagiye kubahereza wait ndayibaronderere. Oh my god, Kuri Films ngiyi ukore subscribe, urayibona ucondera kakengere, urayibona iyi channel vuba cyane bagiye kubahereza filme nziza, filme ikoze fresh, ngiyi izoba yitwa Ururabo Rwanda. Please mugende mukore subscribe kuri Kuri Films, mutibagenda kuja kuri Kuri Empire TV kugira ngo mukore subscribe muze muraronka ibintu bishasha vuba cyane bagiye kubahereza filme nziza. Rero nimwotangore kuguraba ukora subscribe kuri Kuri Films. So reka tugendera na tutorials yacu nk'ibisanzwe. Turinjiye muri Facebook, turinjiye muri Facebook. Okay, dushize muri Facebook tuca ina hejuru ngaha murayibona ngaha ku dome butatu, twakisondako tuca ino munsi ahanditse setting and privacy. Okay, tushondako hanyuma tuca tufyonda kuri settings. Okay, utumanuka ino hepfo ugascrollinga down ukaraba ahantu handitse ngo profile and tagging. Okay, ugafyondako utuja ngaha who can post on your profile, ninde ashobora upostinga kuri profile yawe. Who can post on your profile, sivyo? Urafyondako friends, uvuze ngo friends, umuntu wari we wese arashobora gupostinga ikintu akagipartager akoresheje intoze yawe, profile yawe cyangwa page yawe. Ugasanga rero profile yawe iri ku bintu by'ibiterasoni, ibintu byose utazi niyo byavuye. Rero ushobora kubizibira ngaha, ucubona ngaha only me, kuri only me. Okay, ndabaza murahabona uzoza kuri only me, bisigura ko umuntu apostinga kuri konti yawe cyangwa kuri page yawe ni wewe wenyine, nta wundi yemerewe gupostinga kuri konti yawe cyangwa page yawe. So nimba rero wakunze ina tutorials, kora subscribe kuri Naason Star TV, tubagira no gusharinga uhereza abandi bagenzi kugira ngo ntibacikwe n'izi tutorials.